Bakunzi bimbonesha kure ibyiza by'ubundi RTBB mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye mudukurikirana muri turavuga bari ku mugabane wa Oceania, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Asia, abari ku mugabane wa Amerika ndetse n'abari ku mugabane wa Afrika. Mwamaze kuvyumva, mwamaze kubibona, ikiganiro ni Hindura mpindure duhindura ingendo, aho uno munsi tuza kuganira dufatiye ku buzima dusanzwe tubayemwo aha iwacu, ubuzima dusanzwe tubayemwo ku kazi tuba dusanzwe dukora, aho ndavuga abikorera utwabo, abakozi ba leta ndetse n'abajya bakora ubuzi buto buto. Dukunze guhura n'ibibazo bitandukanye, aho usanga umuntu yahisemwo kuva mu kazi yararimwo ubwiwe nyene, agahitamo kugenda kuba kumwe nabo bavyumva kumwe. Rero ndibaza namwe murabibona iburyo ibubafu bwanje sindi umwe, ndi kumwe n'imisore, novuga imisore y'imisonga yajanuzuye ivyiyumviro bimeze neza vyubaka kandi bihanura. Rero nizere ko ico ndagusavye ari kuza kubana natwe ushobore kugabana kwako gakemanyi badutekereye. Nibutse wowe utaragira subscribe ngaho kuri channel ya YouTube, canke utaragira follow kuri page ya Facebook, aho hose wandika RTBB. Ivyo byose umaze kubikora bizogufasha kuguma wibera wa mbere mu kuronka ibiganiro tuzoba twakoze. Sangwa ikaze. Radio Television RTBB Bwiza Burundi Bwiza. Mwamaze kuvyumva, turinjiye mu kiganiro nyezina cuno munsi ca Hindura mpindure duhindura ingendo. Abatumire nabazaniye tuza kuganira ku kungene abantu benshi usanga bikura mu buzi bakava mu bintu ubwabo, kandi atari kuvuga yuko vyabananiye canke bavyishimiye. Rero imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, nagomba sabe abatumire bacu babanze bidondore bongere baramutse abakunzi bimbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi RTBB. Bashitsi bahire sangwe ikaze. Murakoze cyane. Ego je nitwa Shervemani Rambona. Ego bakunzi imbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi RTBB, ndabaramukije cyane. Nije tugiye kuganira mu kino kiganiro. Ego tuza kuganira byinshi, ndazi turi kumwe n'ubundi mutumire, ndazi tuza kuganira byinshi, ndazi biraza kugira akamaro. Sherve tugushimire cyane. Ego murakoze cyane. Iburyo bwanje mumaze kubibona indabo yiwe gusa irerekana yuko hari ibintu by'akamaro tugomba duhave turonka. Mbe namwe byifashe gute? Amazina yanyu muramutse abakunzi imbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi, hama tubone kwinjira mu biganiro nyezina. Murakoze cyane. Bwa mbere ndaramukije mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi. Ndaramukije mwebwe kandi mwampaye ubutumire muri kino kiganiro. Ku mazina nitwa Muco Ange Narcisse, ni izina rikunze gusaba abantu benshi kubera umengo abanyamazina bamenyereye bavuga ko bantu babigeme, ariko siko biri. Ego atavyinshi rero dumutumire muri iki kiganiro Hindura mpindure hama duhindura ingendo. Nibaza ko vyishije kubiganira, ahubwo mbere ndanabinyotewe cyane. Murakoze bakunzi bimbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi RTBB. Mwamaze kuvyumva, ibubafu bwanje ni Shervemana Irambona, Mani Irambona, iburyo bwanje ni Ange Ange Muco, Ange Muco Narcisse. Ariko umuntu uhamagaye Ange gusa urashobora kwitaba. Ego kuko yose ndizi Ange waberewe cyane. murakoze. Duhereye ngaho kuri sheti kumanuka hasi, ibintu ndabona byifashe neza, ariko ni Hindura mpindure duhindura ingendo bisaba ko tuza turigishanya ibintu nabiriya. Mbega umuntu yo batazi icyo mwambaye hejuru mu Kirundi, benshi tuvuga sheti abandi shemize. Mu Kirundi mo tubwira sheti bayita gute mu Kirundi? Ahubwo mbere naringize n'ubwoba ngo kubera turi muri Hindura naringize ngo mugenda yihindure. Oya ariko no kwigishanya ni muri ya ntumbero ya Hindura mpindure duhindura ingendo. Ego jewe ndayita sheti ni Congereza, ariko ushobora no kuyita ikindi kintu.
mu kirundi yego mu kirundi amajambo arasiga cyane kubera bakunze imbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi mwamaze kumva yuko sheti twita shemize canke sheti ijambo sheti mu kirundi anje biragizene sinuvuga ko vyase ariko nawe wandika muri commentaire ugira ico dufashije wandike sheti canke shemize mu kirundi aho uzoba udufashije ndabona ibisigaye vy'efo ni originale ibintu ni fresh mu bwami bwa RTBB ibintu bimeze neza Cherve nawe ndabona kuva hasi kuduga pantaloni bombe nawe pantalo tubwira mu kirundi bahita gute ipantaro mu kirundi ubwanje nabyunze gusa ubwanje novuga ari incomeko kuko mu kwambara ucomeka mu maguru incomekwa yego bakunze imbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi ntitushatse guca hirya ngo twinjire muri bariko byose nibiza kudufasha mu kumenya ivyo twohindura canke ivyo twobandanya twiga naho nyene kuri pantaro sabe wowe uri kuradukurikirana wandika muri commentaire mbe mu kirundi pantaro niki chemise na muco naho nyene vyagize vyameze nk'ibigona ariko ndibaza niwe tugiye kurabira hamwe twinjiye mu kiganiro nyezina rero mwamaze kuvyumva ivyo tugiye kurabira hamwe mbe kuri umuntu arinze yikura mu bikorwa agahitamo kuja kuba kumwe nabo yipfuza ndavyite kwigumura mbega bavuze kwigumura utahura iki kubwanje bavuze kwigumura nkiri kumwe n'abantu bakavuga nk'ibintu ukabona ntimubihurijeko uca wigumura ivyo bintu bikunze je niko ndabibona ntubu bikunze yego tirikani aca yigumura kubera ivyo bintu abavyasi ururimi rwumwe rukamyisi ufyo mbe anje nawe niko byumva je kubwanje sinoja kure yiwe ariko nuko aba ari impande zibiri ziba zidahurije ku kintu birashoboka yuko aba ari ikitagenda neza cyangwa ikigenda neza kubera abantu batanganya gutahura cyangwa batanganya guhuriza ku kintu kimwe umwe rangehetse akavuga ati cyangwa umugwi umwe ukavuga uti jewe ibi indi tubihurijeko agahitamwo kuhavura abareka akijana canke akikorera ivyiwiwe ku rundi ruhande nivyo no kwita kwigumura mbega kwikura mu bintu canke kwigumura tubifate ko ari defo canke tubifate ko ari karite rimwe na rimwe yoba karite ahandi naho ikaba defo kuko ça dépend nico yabivuyeko sadepa na biravana 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 none dusigurire ni gari wikura mu kintu ugasanga ni vy'agaciro canke naho kikura mu kintu ugasanga ni ngorane mu musaruro ugiye guhura ibibazo ugiye guhura inyuma yo kwigumura burya nkuko yarayivuze biravana hari gihe uba yigumuye aba ari negative canke positive nkubu hari aba negative bivanye n'ivyo bakaza nka project ushatse kuvuga ati haro kwigumura ugasanga umuntu yigumuye kubera ari mukuri inde nawe ugasanga yigumuye kubera ari mu manyanga yego nkubu nakaza na project example nako ndaguha bayizanye ni project yunguka yo bateze imbere ariko bakabatije wapi project nko njamo mico gihe abayigumuye negativement yego bavatije ntavyo njamo kandi vyunguka be aho vuze ko atawejamo anje nuko abafise uburyo burengeje ivyo bintu bariko barapanga canke nuko babona ari faiblesse atabushoboza abona atanguvuye ushobora kuronka zo kubijamo mu bisanzwe kubera ko abantu ntitungana kandi ntitunganya n'uburyo jewe ushobora kuzana umugambi wewe nyine ubwawe wakarikiye bizotwaraya bizogenda uku ariko umaze gushika navuga ku rubuga ugaheza ukanyereka ingene bizogenda nkasanga vy'ukuri ndi hasi rero jewe ntegerezwa gukora ivyo tungana sijanza gukora ivyo wewe ufise ngo ngeze ku rugero rwaho wewe ugeza rero bimaze kuba bingoye camvuga nti reka nkuremo akarenge arumva kuri urwo rwego novuga yuko simba nigumuye negativement canke mbe nikuye mu bandi ariko mbafise ide novuga iciyumviro kiboneka canke cyumvikana ubufise impamvu yego kuko bavuze ngo ugomvye kungana n'inka igikere cyagomvye kungana n'inka hama kiraturika kiraturika rero cyambitamo gukoramo akarenge hakiri kare kugira ngo basi
ruvuye dukorana nabo tungana nakarego ikera ubwo bireha iyo nayo ni nketse ariko sinzi ko mwantahuye mwico gihe urumva uba habaye ibiganiro ukavuga ati je bino bintu ntavyo noshobora sinivo yiwanje navuze kwikura mu bintu kugenda kimwe ku kindi atabayi ataki ukagenda udasezeye urumva kwikura mu bintu kuko nta muntu yigumura hama ngo asige asezeye sinzi kwije twagitahuranye mvuga hajya umuntu nk'ubu turiko turakorana n'ibintu ndabiraba nka ejo sinzogaruke kandi nyine nkagenda ndabihevye Burundi bo muri ico gihe naho murantunga ico gihe kirashoboka ugasanga uhisemo kwijana ata muntu ubwiye birashoboka ko ushobora kuba ufise amakosa navuga muri ako kazi cyangwa muri ivyo bikorwa wewe nyene ukiyagiriza ukashugira uti ndagiye hamwe bazosigaga bakurondera nko kuri telefone ariko urumva kandi ntubikoze neza niho mbere navuga ko bakubaye kwigumura nyakwigumura uba wijanye ko ntawo uba wasezeye nawe niko vyumva Jiko ndavyumva burya tumaze kuba tuko dupanga project hari uvamo ujya muntu agumuka n'ujya avamwo yarafise ubwo buryo kwatije mfise uburyo bwo gukora bino bintu ariko je sishaka gukorana naba asha yigumura cyisho ntahora kwigumura twari gukorana ariko ndase dukorana kandi ubwo buryo ndabufise yigumuye muri ico gihe cyiko ndabitaho ego haro kwigumura no kuva mu gikorwa kana ukagenda nyine udasezeye urabisiguye neza yuko kwigumura ari mu gihe ubona warufise ububasha ubandanye ufita ico woterera mukabivamo utanasezeye nkajya dufate usanga ku kazi ubaye angaje nk'ahantu rakoze imisi 3 canke 4 ariko mu nyuma bagize ya pere ntibasuye kukubona naho ubisigura gute hajya muri kijya gihe nk'ubu akora nk'akazi gace agenda adasezeye hari gihe abayarose kandi kazi gatanga amafaranga menshi kurusha ko yakora hakorero yigwara bivuga bati reka ngende ntavuze bazondondera bambure ko ndafise kandi kazi ndiko karota kana hora nko canke naho gasanga ibikorwa akora canke ibikorwa bamweretse azokora basanga agereranije agageje guharura ntibiza guhura n'amahera bazomuhemba acagira ati reka ntere nigira cyo vyamaze yashitse mwo kimwe hari gusanga yananiwe ariko navyo birashoboka kuko urumva afise ibikorwa bimuremereye novuga kandi nawe ataci ariko arabona azohava abikoramwo imbere kugira ngo yiruhutse kugira ngo aruhuke mu mutima no mu mubiri niko novuga none tuko turumva ko turi neza na neza mu bijanye n'ibikorwa imirimo ya misi yose mbe burya ibyo twese tuko turavuga abantu basinyiraniye amakontra birakunda gushika muri ico gihe hari kontra habura nicanditse kuko nk'ubu wigumiye ku kazi kanje naho nubona guhemba amafaranga make gacugenda utanseze ndani canditse nkabati kino canditse nico gituma ugaruka ti no kontra wayikwirikije umvisho gitayikwirikije urubanza baragutsinze musanzwe ikintu cy'amasezerano isezerano n'isezerano nyene murabizi nico gituma ubu bahanura n'abantu benshi turetse no mu buzi niyo muriko muragura ikintu n'uwudi biranguba ngomba ko mugiranira amasezerano kubera amasezerano mu butungana niyagutsinda niyatuma yerekana neza uruhara ufise canke uruhande we warurimwo ugasanga harimwe rero atabikurikije neza muri ico gihe biraheze nkagutsinda bakunzi bonesha ko Bwiza by'u Burundi mwumvise ikiganiro n'ihindura mpindure duhindura ingendo aho turiko tuganira ku bintu bikunda gushika kenshi mu buzi bwacu bwa misi yose aho usanga akazi ukora wakavuyemo cyangwa umukozi ukoresha ugasanga yakavuyemo atavyuzi ugasigara baza ati mbe yagiye hehe canke mukasigara mukaba mwavuganye projet n'umuntu kanaka ugasanga umwe arigumuye ntavyo mubwiwe nivyo turiko turaca ijya nino gira tuganire dushobore kugira ico dushitseko byoshobora gufasha societe na channel rya n'umusi nabazaniye abatumire mwumva ivyumviro ko yadushikiriza ari ivyumviro vyubaka mbega abatumire turumva ko turiko duhagarara ku buzi nyene buboneka hari nimenga n'ubuzi gusa mbega bigenda gute amarelation umuntu abo mugenzi wawe ejo ugasanga yagukwefye ata mpamvu nimwe
navyo ivyo biva kuki ugasanga nyene yakwikase canke yigumuye muri wewe ivyo navyo biva kuki ndashaka mutanga uburiro buboneka narirya mbona muri imiyabaga ndazi ushobora kuba warigume canke ari umuntu yakwigumuye ko biba vyagenze gute yego murakoze cyane ego ivyo keshi birashika nk'ubu hagiye ufise nk'umugenzi mukorana ibintu byinshi ariko akarati nakabuga na hari umugenzi bino bintu karakora umenga ntibinezera mico giho ari yonjorora kagenda takubwiye ugasanga bwageze mu mufitane bwaheze yego mico gihe rero gukora bitamushimisha cyahita kwigiye mu gihe abobona atakanyunga ari kararonka yego nivyo birimo none burya nta bikorwa usanga umuntu akora akaronka uburyo buhagije mugaba agahita kubiva mu bivanye n'imico yiwe imigenzo canke imyumvire yiwe ku bintu bijanye n'amadini ivyo birashika hari gihe tuba turabagenzi dufitaniye ma project menshi dukora ibintu by'akamaro ariko nabati imitware yiwe imigenzo yiwe iyo tumeje tubandanye turi kumwe tutirikaniye n'ubundi ngende naho dufitaniye ibindi byinshi dukorana kanzoro ndabandi dukorana twumvikana bafite imigenzo myiza no shobora gusporta merci beaucoup mbe anje nawe ku bintu by'imico canke ibintu by'imyumvire mu bijanye n'amadini wewe ubisigura gute bihora bishika biba vyagenze gute aho umuntu ashobora kubivamwo ubwiwe adasezeye ugahiga ikintu mwamupfuye ukakibura ivyo birashika kandi keshi gushikana ko ico bivako wewe urashobora ego nk'undi umugenzi wawe urafise vyinshi wambwiye ukunda urambwira ivyo wanka kandi twagendana nk'igihe gikwira nk'amayinga abiri ariko nkatangura kubona bimwe wambwiye sivyo ndiko ndabona uriko uragaragaza rero bica biba ngombwa muri ico gihe mba naramaze kubona abandi nawe mugendana shobora kubabaza timbega mwewe uyu muntu mumuzi gute bakaca bambwiye biri contraire y'ivyo nawe wambwiye muri ico gihe urumva ko ndashobora kugusezera nkakubwira nti bivanye n'ivyo wambwiye n'ivyo numvise bishobora kuba ari byo ariko numva twogarukiriza ngaha kandi ico gihe nibaza ko atakosa abakoze kandi biba ari byo abafite imvo yumvikana bakunze imboresha ko Bwiza by'u Burundi bazamwe ko murumva ivyumvire biva irya nino kwa Ange no kwa Gervais dusanga twisanze mu ma situation adahumuriza ugasanga uriko urabura ivyo wariko urarondera ugasanga muriko murabirorindera nabagize nte babivuyemwo atampamvu tumere nkaberekeza ku musozo w'ikiganiro imbere yuko haba gutanga impanuro ijya nino shaka ibintu bibiri nibihe bintu bibiri wewe byo kuba ko bigatuma uca wigumura mu bikorwa bisanzwe urimo je keshi nkiyo niko meze none niko meze mu miriho y'imisi yose keshi nkiyo turi par exemple nko nk'igihe niga turi nko mwishuri ugasanga geraza nk'ikintu cyo dufasha twoshobora gutera imbere mwishuri ryacu tusanga hariho nk'umuntu ariko arazana ibindi bibazo biri contre basi nyene atera ingorane mwishuri mico gihe nanje bati ibyo bintu ndabihevye kubera ko arazana ingorane mwishuri cyo niguma ati naje ndabihevye bintu ute mukubihebutira wasohotse canke oyaye mico gicamba karumi ca mpoyeshe ngaho nkarindira ukarindira yego Anje nawe gute ibintu bibiri byo tuma niguma canke kimwe kintu kikubaye kari automatique utababivuyemo ivyo bishika mbere na keshi kimwe akarorero k'ikintu kimwe nene nk'ubu duhanye nk'isango novuga nk'umwanya tuza guhurira ahantu bwikorwa kanaka nkaca ndashika nawe ukaca umubwira ati naje girashike harindira iminota irenga 5 10 30 nturashika umva amahego yo kuhasanga aheze cyangwa nigira ubugiye burundu none umwanya n'amafaranga niko batwigisha bose bindi nja gukora bakunze mwumvise yuko kuba muri mu bikorwa n'umuntu canke n'abantu ugasanga bamwe ariko bavyifatamo kutariko hari usanga biva kuri bamwe n'abandi bene ibikorwa bene amasosiyete canke bene ubuzi canke bikava kwabo bakozi bawe mu gusozera ni giki mubona cokogwa ni yihe mpanuro mwoha abakoresha ndetse n'abakozi
kugira habe igabanuka canke habe kwirinda uko kuntu usanga ibikorwa biriko birahebwa ata mpamvu umuntu muri kumugasanga yaguhemukiye nikihe kintu mwege mubona cyo shobora gukogwa nikihe kintu mubona mwosaba nimba byoshobozwa n'ubushobozi bwa leta kuko hari igihe usanga abantu bwabo bataco bishoboje bagasanga ibintu bigiye mu ngiro kubera inguvu zivuye mu badutwara mu masegonda 30 kubganje ikintu mbona gikwiye kogwa ngo hagabanuke ibintu byo kwigumura nkiri nko nkano ku kazi ubwa mbere ubona yuko kiraze kugenda utavuze umaze kugenda utavuze kuko hari iburi mu negative usumaze kuvuga barashobora kuguhanura fati naka bino bintu bireke kubera ibi nibi bakubwira imvu umaze kubwira imvu rero hari gusanga kandi naguye ikintu mbona nyamukuru rero umva guhanurwa kandi kugenda uvuze guhanuza okay kugenda uvuze misi yose kugenda uvuze guhanuza kugisha inama abandi yego muco nawe mu majambo avunaguye amasegonda 20 jewe icyo novuga nuko kugira ngo twirinde iryo gumuka canke kwikura mu bintu canke mu buzi nuko ahanini hoba ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha kandi hakabamwo ukwerekana ukuri kose gushoboka ndazi ko bigoye ariko umuntu waragaragaje kumwereka ukuri kose gushoboka birakunda cyane ko mugumana aho niwo muti niyo majambo novuga durangirije ko kino kiganiro impanuro zitari zike mwazumvise zaje ziva kwa Sheruve no kwa Anje nizere yuko twabanye neza jewe nabateguriye kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza ni Simplice ni Teriteka abatumire nabo nizere yuko batumire no hanyuma nitwa bakenera muzo kwitaba kama tuzoza nta kubesha birimo jewe naho wombwire je ndashangara uwo cyugaruka ariko nizere ko uzoza hanyuma sheti ukituzaniye mu Kirundi nawe pantaro ukituzaniye mu Kirundi nzokirondera kadukomeze ubushakashatsi aha niho ikiganiro novuga kirangiriye nyezina mwagize neza kubana natwe mwagize neza kugira ico mushikirije aho muri commentaire abatari bwo bagire sabone canke subscribe ndavuga kuri channel ya YouTube canke page ya Facebook mutere mu bikora kugira muzoze muri bera bambere kuza murabona ibikorwa tuzoba twakoze mugire aho mubahwe naho butaha Radio Television RTBB ni Bwiza y'Uburundi Bwiza